barundi kazi, banyarwanda kazi, eka mwese mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye biri ku isi, ndabaramukije cyane. Ndabaye kaze kuri urubuga rwacu rwa B-Info. Je ndi umusesanguzi ku bantu mushanzwe mukurikirana urubuga rwa B-Info. Hari ibiganiro byinshi by'ubusesanguzi maze gukorerako. Uno munsi murazi ko kenshi mpunze kuba naho bakorera ubusesanguzi ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi urazi ko uno munsi aho bigeze mu ncamake nuko amakungu yose, Europe, ONU, Amerika, Canada, ibihugu byose, Belgique, ibihugu byose biri ku isi uno munsi biramaze kwemeza yuko u Rwanda arigo rufatanije n'abajya basirikare babo mishe 3 mu kwica muri Kongo, kwiba muri Kongo inzahabu, kwica, konona, gufata ku nguvu. Urazi ko ibibera muri hajya muri Kongo mu bice bya Goma na Bukavu ari byahandengera butungane. Rero urabona ko bamaze gukora amatohoza bakabyemeza mu manama yabo. Urabona ko baciye batangura gufata ibihano u Rwanda. Ibihugu byinshi biri ku isi kwasanzwe mukurikirana amakuru ku mbuga zitandukanye no ku maradiyo atandukanye, ku mateleviziyo atandukanye. Urabona yuko ibihugu byinshi biri ku isi byamaze gufata ibihano u Rwanda, kandi ibindi bihano bikibandanya. Ubu naringize ibisi rero nkora ubusesanguzi ku bijanye n'iki kibazo, ariko uno munsi rero reka ndabazanira ubundi busesanguzi ku kibazo kijanye nico leta y'u Rwanda yita genocide. Nico leta y'u Rwanda yita genocide. Abantu benshi bakunze kuba bagira commentaire kuri genocide, mugabo ntibakora commentaire kuri cause ya genocide, kuko genocide ni consequence, mugabo hariyo cause ni iyihe yatumye abene gihugu b'u Rwanda bashavura bagatangura kwica nabo kuri bo gusubiranamo. Cause ni iyihe? Mbega imbere y'iyo cause abene gihugu bari bwacanemwo? Oya. Iki gihe hatwara umuperezida yitwa Habyarimana, mu Burundi hatwara umuperezida yitwa Cyprien Ntaryamira. Abaperezida bari bavuye Arusha mu nama, bari mu ndege, ngo bari baje mu ndege imwe, bari babirumva ko bari abagenzi, bari bafite kugira abaperezida bave mu rugendo bari mu ndege. Murumva ko bari bafitaniye ubugenzi, ubucuti, eka bari bafitaniye ubumwe. Hanyuma rero indege ishaka kugwa kugira ngo yururutse perezida w'u Rwanda, hanyuma perezida w'u Burundi nawe imuzane mu Burundi, hanyuma iyo ndege yararashwe. Kandi icyo gihe ikiroberi cyari mu ishamba, cyari kiroberi cy'inkotanyi, cyari kirongowe na Kagame. Iyo ndege rero yarashwe n'ikiroberi cy'inkotanyi cyari kirongowe na Kagame. Kandi bagiye kurasa iyo ndege, iyo leta nyene y'inkotanyi niyo yacifata ubutegetsi. Nuvuga ngo bitwa ko bakubise kudeta, ni nka kudeta yakozwe. Kandi mwibuke ko na Kagame agija ku butegetsi ntiyashizweho n'abene gihugu, ni kudeta yabaye. Yashyize ku butegetsi atatowe n'abene gihugu. Sabene gihugu bamushize ku butegetsi mu Rwanda, yashyize ku butegetsi mu nzira za kudeta, mu nzira zitemewe n'amategeko, mu nzira atari za demokrasi. Nico gituma gushika uno munsi ubona amazi imyaka yababa 30 canke iyo birenga akika ubutegetsi. Urumva no kuvuga ngo nta manda ibaho, ko nta leta nimwe iriho ku isi itagira manda. Kandi ingeso sino itanziza ngo n'ingeso mbi. Urabona ko ariyo nyene ihanze igihugu cy'u Buganda. Museveni nawe ariko araba imyaka 40 ari ku butegetsi. Ibindi bihugu byose biri ku isi byubahiriza manda, kandi ONU irahagararira cyane kuri manda, cyane Europe, ONU, Amerika. Urabona ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cy'u Buganda babyihojeje. Babona umenga ntacyo babiraba kubijya ikijyanye na manda, uko ni icyo bita demokrasi. Nuko ngo izi manda zashyizweho kubwo bahiriza demokrasi kugira ngo abene gihugu abatwagwe nabo bashaka bitoreye biciye mu matora. Urabona ko sinzi ko dogiti ibwirizwa shingiro cyangwa iri tegeko ari wo mushinge cyangwa mutwe wa demokrasi
Kagame yaramaze kurihonyanga, Museveni baramaze kurihonyanga bano bantu. Hanyuma rero ariko navuga nti icyatumye abene gihugu bashavura batangura gusubiranamwe bo kuri bo bicana, arico leta y'u Rwanda yita genocide. Koze ni Perezida Habyarimana kwicwa, niyo koze. Yishwe nabande? Yishwe n'inkotanyi. Inkotanyi zari zirongowe nande? Na Kagame. Nukuvuga ngo mucamake yishwe na Kagame. Nukuvuga ngo urupfu rwa Cyprien Ntaryamira Kagame arufisemo uruhara. Ni kirobera cy'inkotanyi cyafashe ubutegetsi cyo gihe kibifisemo uruhara. Rero abene gihugu bashobora baravuga ati okay, ntibikunda ko umuperezida twitoreye biciye mu matora twakunze kuko ko mu mwica amamweje kumwica mugaca mushifata ubutegetsi nitwemera ko mudutwara. Abene gihugu bacha baragumuka bacha barashavura nawe uco byumva. Abene gihugu baze kugumuka rero gacha bashavura bacha batangwa gusubiranamo mu bucimbiri, mu burere, mu ntara, batangura kwica nabo kuri bo. Ico rero leta y'u Rwanda yise genocide. Ariko iyo genocide ni consequence, ariko hariho cause yatumye abene gihugu bashavura, kuko inyuma y'urupfu rwa Habyarimana, ku ntwaro ya Habyarimana ntibari bwicane kandi barabana neza, bahana akabisi n'agahiye, barabana neza nta bibazo bari bafitaniye. Mugabo inyuma y'urupfu rwa Habyarimana niho ibibazo byaciye bitangwa, kandi ibyo bibazo nyene byaciye biza birinjira no mu Burundi. Urabona ibyaciye biba mu Burundi ni bimwe rero Perezida w'u Burundi never ariko akuvuga ko ibibazo byose biriko birinjira muri buno burere bwa Afrika y'ubuseruko biriko birazana mu Rwanda. N'ibibazo byinjiye mu Burundi byazananye mu Rwanda, none ubu urabona ko u Rwanda nago babaze kubona ko Burundi rero batakibushobora. Burundi twamaze kwisubirako, ibigo twamaze gucubaka, ibintu by'amoko bitakihari, ahubwo ubu turabitera mbere. Ubu rero ibyo bibazo by'amoko bashaka bagomba kubyinjirana kubyinjiza muri Kongo. Urabona ko nyene muri Kongo bamaze kubyinjizayo. Urumva mu gihe muri Kongo ibyo bintu batari babizi. Ibyo bintu muri Kongo by'abahutu n'abatutsi muri Kongo nabyo bari bazi, biriko bizwayo n'u Rwanda nkuko yabyinjiye mu Burundi. Urumva nkuko inyuma ya kudeta yuko Habyarimana baciye babyinjiza no mu Rwanda, none baciye babyita genocide ngo yakorewe abatutsi. Ariko consequence ni genocide ni kujya kubwicanyi, ariko cause ni kiroberi cyari kirongowe na Kagame cyitwa inkotanyi, cishe Perezida w'igihugu yatowe n'abene gihugu yitwa Cyprien Ntaryamira. Perezida yatowe n'abene gihugu yitwa Cyprien Ntaryamira w'u Burundi, ariko yari kubona Perezida w'u Rwanda yitwa Habyarimana. Urazi ko ico gihe kijya u Rwanda gwatwagwa na Habyarimana. Umva bishe abaperezida babiri babakoreye mu ndege yararashwe. Rero iyo niyo cause yatumye abene gihugu bashavura, ikitera abene gihugu bakora kijya kintu leta y'u Rwanda yita genocide. Uburongo bamvuge ku bintu bibiri. Kagame akora mu gukamisha ino genocide. Ubwa mbere Kagame amaze gushika ku butegetsi umva ukuntu yabufashe mu buryo bwa kudeta. Hanyuma bazere mu buryo inyuma yo kwica Habyarimana na Cyprien Perezida w'u Burundi. Hanyuma rero amaze gushika ku butegetsi rero Kagame icyo yakora yarabonye ati okay, aba bantu ko yishe Perezida, ntiyishe abajenali batwara igisirikare cha leta ya Habyarimana, ntiyishe abashiranganji, ntiyishe abashinga amateka. Aravuga ati okay, abasirikare b'abajenerali bahungiye muri Kongo, abo mwita intera hamwe, n'aba bantu aba bategetsi abashinga amateka abashiranganji bari muri leta ya Habyarimana bahungiye hanze, bamwe bari muri Europe, abandi bari muri Amerika no mu bundi burere bwinshi bwo kwisi. Kugira ngo leta yanje ishobore kurama, reka nemeza makungu ko abahutu arabicanyi batumaze. Hanyuma bice binyorohera gutanga imitahe yo kubafatisha, ndabagirize ko aribo bakoze genocide y'u Rwanda barahunga. Hanyuma mpejeje kubagiriza ibyo ayo makosa cye ndabafatisha baze. Ariko umenye ngo
abategetsi benshi ba leta ya Habyarimana, perezida Habyarimana amaze gupfa baciye bahunga. Mbere muri mwabo benshi b'abategetsi sibo bishe, nta ntambi bari bafise, nta nko bari bafise zo kwica abatutsi. Turetse ko abenegihugu bonyene muri quartier, mu burere, mu mitumba, mu misozi bonyene aribo basubiranyemo. Mugabo nta barongozi bari hejuru kuri nivo y'abashingangaji n'abashinga amateka bafashe intambi barica cyane bafashe inkobo bararasa. Oya, ariko urabona cyakorwa gwitwazo kugira ngo incabwenge zose zari muri leta ya Habyarimana atangure kuzicisha, kuzifunga, kuzitondeza. Urumva ko bari bahunze bajanza, ariko yarongera arabakurikirana kugira ngo yorohereze, kuko yibaza ngo hari gihe bazogaruka bankure ku butegetsi. Yagomba rero abanza bafuta incabwenge zose z'abahutu zo kuri leta ya Habyarimana, bice bose abafute. Ahejeje kubafuta bimworohere, hasigare bambumbumbu, abo bita bambumbumbu, abantu bafise ubutahura buke, abantu batize, batarabanye politiki, batabona kure, abari basigarana bitwa bambumbumbu, hanyuma bimworohere kubarongora. Rero niko yabigenjeje. Inzira ya mbere nababwiye ko ndababwira inzira zibiri yakoresheje mu gukamisha icyo bishyishe genocide. Yimba genocide yabaye intere kuri leta ya Kagame. Yabaye intere gute? Amaze rero kubona ivyo yaciye atangwa gutanga imitahe mu bihugu bitandukanye kugira ngo abafate aba honorable, abashikanganji, eka abantu bose bakomakomeye b'incabwenge bari muri leta ya Habyarimana bari bahungiye hanze, bose arabafatisha arabagarukana mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi amaze kubashikana mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe yarabishe, abandi arabafunga, eka nabo bagisigaye mu busho ni bake. Eka mbere bagiramiwe bameze nabi, kuko nabo nyene bimirije gupfa, ko ubuzima bayeho si bwiza cyane, ubuzima bubi cyane bari. Ariko benshi barapfuye, yarabishe, abandi yarabafunze bapfira mu busho. Eka urumva yaragerageje uburyo bwose abafuta muri rusange. Hanyuma rero iyo niyo nzira ya mbere y'ugukamisha ico yise genocide. Inzira kabiri aravuga ati okay, kwigihugu Kenya cyo gifise, reka rero iyi yashobora kuba occasion yo kwemeza amakungu ko abantu bitwa abahutu batumaze, hanyuma ibinzira yo kumpapore ndabemesha amakungu ko abantu arabicanye, hanyuma baze bampe misuhuko banzanire imfashanyo. Aragenda aravyemeza ONU, aragenda aravyemeza EU, aravyemeza SADC, aravyemeza EAC, aragenda aravyemeza Amerika, aravyemeza Europe, aravyemeza arahenda amashira hamwe y'agatare, arabahenda. Mugabo ntibakoze amatohoza, ntibagarutse ngo bakora amatohoza barabati okay, ego iyi genocide ni consequence y'abene igihugu basubiranye ngo baricana, none koze ni iki? Kwinyuma ibi bintu ku ntwaro ya Habyarimana bitari bihari, icyatumye abene igihugu bicana n'igiki? Kuko iyo ibyo bihugu nayo mashyira hamwe aza agakora amatohoza akamenya, bategezwa guca batangura kurondera koze yatumye ibyo bintu biba. Koze n'urupfu rwa Habyarimana rwakozwe nande? Bari guca rero batangura gukora amatohoza y'uwakoreye iryandege yarimo Habyarimana na Cyprien Ntaryamira bajya wa president. Kandi nta bandi ni Inkotanyi. Umva byasabwa ko rero baci bamufata Kagame, bamufatanye nabo bafatanije kwica bajya wa president gukora ijya kudeta. Urumva? Ariko ivyo ntibyakozwe, barabyirengagije. Sinzi ko kwari gutahura guke canke bavyirengagije, canke Kagame urazi ko ari bakame, canke barabahendahenze n'ibindi hamwe n'ivyo sinzi. Ariko ndazi ko ico gishingo yashizemwo bajya abantu, yafungemwe bajya abantu, ndazi ko nawe nyine abakirimo kuko nawe nyine yarishe. Kandi uburemere bw'abaperezida babiri bishe si buto cyane, hitwo kwita ko ari icyaha gito, kwica genocide cy'abajya bene igihugu bica abanyagihugu bagenzi baba, arico cyo bari kinini cyane, cyane kico bari icyaha kandi kwica no kwica. Kandi niwe yatanguye kwica, mbere yica imitwe ibiri, yari itwara ibihugu bibiri, bica president w'u Rwanda Habyarimana, bicwa na president w'u Burundi yitwa Cyprien Ntaryamira. Urumva iki cyaha amakungu yakirengagije, kandi cyari cyaha kinini cyane. Niho
kugira ngo bakore amatohoza kuri jenoside bari guhera kuri cause cyatumye jenoside iba, ntibaje kuri consequence. Nuko racha tangura gukamisha, maze kubemeza ibi atangura gukamisha rya makungu akaza muhapore. Ubona ko yaciyaje mu za Bwongereza muri za Seno atangwa ngo visit Rwanda. Mugabo abantu bose bapfuye mu ijya bita jenoside baci babahambye ahantu hamwe, baca bashiraho ibimenyetso. Urumva rero muri tourisme y'u Rwanda bugico berekana nubwo buburi bwa jenoside, ubwo burimbi bwa jenoside, ubwo buburi bwa jenoside nivyo berekana. Mu Rwanda hari amashamba, hari ibikoko, hari inzuzi, hari ibiyaga, mugabo ivyo byose ntabyo berekana. Urazi ko rake Kivu ihuza Rwanda na Kongo, ivyo byose ntabyo berekana. Muri tourisme berekana ububuri bw'abapfuye ba jenoside, mugabo akaburi ka Habyarimana ntako berekana. Akaburi k'abashikiranganje bicanywe na Habyarimana bafunzwe bagatotezwa bakicwa, yatangiye ibitaye bakazanwa bakicwa, ntabwo yerekana ubwo buburi. Yerekana ububuri bw'abene gihugu basanzwe biciwe n'abene gihugu bagenzi babo, nibo yubakiye, arabikora uku. Urumva rero tourisme yo mu Rwanda imwinziza amafaranga leta ya Kagame ni ububuri bwa jenoside. Urumva tourisme yo mu Rwanda iyo ingenzi ivuye muri Europe cyangwa muri Amerika cyangwa ari hose ku isi, ntibayitwara mu mashamba nko kubona tubatwara mu Ruvubu, tubatwara mu kibira cya Teza, mu Ruvubu, ku nkenge y'aga cya Tanganyika, tubereka ibyiza Imana yagiriye u Burundi, ivyo yaremeye mu Burundi. Ivyo ntavyo yerekana. We ibyiza vy'u Rwanda arata mu makungu, leta yiwe irata mu makungu ni jenoside n'ububuri bw'abapfuye muyo bita jenoside. Ivyo byanye n'ivyarata, niho ubwenge bwiwe n'ugutahura kuye kugera, kuko impamvu akora ivyo no kugira ngo yerekane ko ateye ikigongwe cyane, bamubabarire cyane, bagugirira impuwe cyane, bamuha amafaranga. Kandi iyo ni systeme yakoresheje kugira ngo yegeranye dolari nyinshi, amadolari menshi yifashana. Hariho budget nini yateguwe na Europe n'ibihugu byinshi byo kwisi gufasha u Rwanda, kandi ayo mafaranga yarayakiriye ku bwinshi, niyo yagibona aranguza imigambi y'iterambere n'ibindi nkamwe n'ibyo. Ariko utibagiye ko ibice birenga 90 kujana nayo nyene ari amafaranga yiba muri Kongo, mu nzahabu yo muri Kongo. Urabona ko kariho bajya barobera maze kubinziza. Urabona ko ahantu hose bagwanira ahantu hari azawari kare n'ahantu hari ubutare, za Masisi n'ahantu hari ubutare. Urumva burya burere bwose umva bagwaniramo barondera n'uburere burimo ubutare, burimo inzahabu, burimo za korta, burimo n'ibindi nkamwe n'ibyo. Rero vision yiwe ahantu hatari inzahabu ntajyayo, ajya ahantu hari ubutunzi. Vision yiwe n'ahantu hari amafaranga kugira ngo aronka amafaranga akoresha ibyo ashaka. Nizo vision za Kagame. Rero izi nizo nzira zibiri Kagame yakoresheje mu gukamisha jenoside. Inzira ya mbere ni gufatisha incabwenge zose yabona ko zishobora kumukura ku butegetsi zari muri leta ya Habyarimana, no kubica, no kubafunga, no kubakorera byose ibyo, no kubafuta. Hanyuma inzira ya kabiri ni inzira yo kubaka bujya buburi no kwemeza amakungu yuko bishwe, barangijwe, batotejwe, kugira ngo abakunga agire impuhwe, agire imbabazi, rero batangure kubaha imfashanyo ku bwinshi. Kandi urabona ko izo nzira zose zibiri zashitse kandi zamuzaniye inyungu, zimuha amafaranga ashobora kuranguza ibyo ashaka. Ariko ngira ko ndangiza ko kijyanye na jenoside, leta y'u Rwanda ita jenoside. Ariko murabwire Kagame burya keshi abantu binjiye ku butegetsi mu nzira Kagame yinjiyemo, ariyo wa Museveni n'abandi. Burya kujya binjiye ku butegetsi niko nabo bava ku butegetsi. Kujya binjiye ku butegetsi niko nabo bava ku butegetsi. Nta muntu n'umwe yinjiye ku butegetsi mu nzira Kagame yinjiyemo yo gusesa amaraso ava ku butegetsi, amaraso adasesetse. Mukore amatohoza, mukore ubushakashatsi kw'isi yose, abantu bose binjiye ku butegetsi mu gusesa amaraso no kuva ku butegetsi haseseka amaraso. Rero ibi Kagame bimenye. Urabona ko rero yahenza amakungu, agahenga ndaza Europe yitwaje jenoside, akabarira amafaranga,
bagategura amabije yo gufasha u Rwanda n'ibindi. Urabona rero ko bamaze kumenya yuko ibibazo bijya bibazo rero yamaze kumenya ko ibi ari zo nzira nyine ariko arakoresha. Urabona ko izo propaganda z'u Rwanda ashaka kuzinza muri Kongo, avuga ngo urumva ngo abakongomani ngo bariko bayica ngo batutsi bo muri Kongo, mu gihe ivyo bintu by'abatutsi n'abahutu muri Kongo bitabaho. Mu moko ari muri Kongo ubwoko bwitwa abatutsi ntibubaho, ubwoko bwitwa abatwa n'abahutu muri Kongo ntibubaho ubwo bwoko. N'abakongomani ntabwo baza, abanyamurenge ntabwo baza. Muri Kongo hari abanyamurenge, hari abarega, urumva hari abashi, hari ababembe, hari abafurero, hari abamanyema, hari abaruba, hari abakinywa, hari benshi, hari abagasayi, hari benshi, amoko menshi. Mugabo ubwoko bitwa Hutu, Tutsi twa muri Kongo ntibubaho. Murabona ko ibi bibazo yingije mu Burundi yitwaje ivyo by'abahutu n'abatutsi. Urabona ko ashaka kubyiza muri Kongo naho kugira ngo igihugu cya Kongo ndacakivuruge. Mugihe Uburundi no munsi ibibazo twabibayemo, mugabo twaramaze kumenya ko twahenzwe, no tubaze kumenya ko twahenzwe turisubirako. None munsi ivyo bibazo by'amoko mu Burundi ntibikihari. Mu Burundi ibibazo dufise n'ibibazo by'iterambere. Turiko turagwana n'iterambere, kubaka igihugu n'iterambere ry'igihugu. Nta mwanya dufise w'ivyo. Ibyo bintu no mu Burundi nta namwe bikihari. Mu gisirikare ntibikihari, mu gipolisi ntibikihari, no hagati mu gihugu ibintu by'amoko ntibikihari. Abene igihugu baramenye ko twarahenze. Rero mu Burundi arabona toke mu Burundi ibyo imbuto mbi nabivye mu Burundi yaranse kumera. Ubu rero ariko araraba ukuntu iyo mbuto mbi ayibiba muri Kongo. Mugabo yitwaje burya ntabiba imbuto kugira ngo abibe imbuto gusa, ariko abiba imbuto arondera entere arondera muri Kongo ni nzahabu. Arabira imbuto kugira ngo yace yitwaza umugongo w'intambara. Urumva hanyuma urabona ko yiziza abasirikari biwe bagacangana n'abasirikari bo mu 23 bagacangana na Red Tabara. Urabona ko M23 irimo abasirikari ba RDF, irimo abasirikare ba Red Tabara, irimo n'abasirikare nyene bava mu migwi y'abakongomani. Rero umva ni migwi nyinshi iri hamwe, harimo igisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cya Red Tabara, ikiroberi nyene utugutwa baroberi twishi, ariko nyene bose begeranije, bose abo bibo bitwa Red Tabara. Rero izo nizo nzira cyane, kandi abo bose urabona ko abatuma kujya kwiba amafaranga. Cyawiyumvira abatuma kujya kwiba amafaranga, abatuma kujya kwiba inzahabu muri Kongo. Bari binzahabu bakica abantu. Uri kuraba nk'ibiko birabera Bukavu ejo, ibiko birabera Bukavu no munsi za Goma, ku bantu bakurikirane amakuru ku mbuga zitandukanye no ku mateleviziyo atandukanye. Cyawiyumvira abaye mu 3 nababwiye ko ari gisirikare cy'u Rwanda gicanze n'utugwi tw'abaroberi two muri Kongo, gicanze na Red Tabara. Cyawiyumvira abaye mu 3 bari hajya ibukavu barica. Iyo baraza ku rugo bakakubwira ati dushaka abahungu bawe babajene tubizize mu kirobere, ubyanse baca babica mu maso yawe. Bagiye kubica, ufise umugore mwiza baramugutwara, ufise imodokari bakayitwara, eka ufise inkumi umwana w'umwigeme baramufata ku nguvu ubona n'amaso yawe. Urumva ibintu biriko birakorwa muri Kongo, ni ibintu biriko birakorwa n'u Rwanda mu gihugu cya Kongo, ni ibintu ni byandengera gutungane. Afashwe agashikamwe imbere ya sentare, eka mbere yocirirwa urubanza ruruta urujya yaciriye abo yitwa ko bakoze genocide. Ibya yagirizwa Kagame biruta, nibibi yagirizwa biruta genocide yakorewe mu Rwanda. Ibi arabizi, kandi abakurikirana ya politike hagufi yo muri buno burere barabizi ivyo. Era amakungu amaze gukora amatoza bakaba batuye umugabo yicisha inyuma y'ivyamoko, akicisha inyuma y'ivya genocide. Mugabo ariko ariba muri Kongo kandi ariko arica abakongomani. Babaze gukora amatoza rero baca barakonkiriwa mu manama ya ONU. Manama urabona ko je ubundi Europe yereka gutangaza ifatanyije na Belgique, eka ONU muri rusangi, Amerika na Canada barabaze gutangaza no gufatira ibihano mu Rwanda. Urumva itegwa baje gufatira ibihano, kandi yimirije gufatira ibihano n'ibindi. Ariko ndamugabisha Kagame nti izi nzira yaciyemo mu kwinjira ku gihugu ubutegetsi zo gusesa amaraso nizo amakunga azocamwo ukumukura ku butegetsi.
Kagame azogwa ku butegetsi kujya Gaddafi yakuwe ku butegetsi kujya Saddam yakuwe ku butegetsi. Aba president bameze nka Kagame kenshi niko bakugwa ku butegetsi mu nzira nkamwe y'iki. Aba president baba dictator leaders. Icyo bita dictator leaders, president badaharanira demokrasi, batubaha umwene gihugu, batashitse ku butegetsi biciye mu matora y'abene gihugu. Nubwo ngo president nkamwe be nabo batwaza igikenye bagakinyiza abene gihugu, kandi kujya binjiye ku butegetsi basheshe amaraso niko bakugwa ku butegetsi amaraso asesetse, kandi baricwa. Urabona ko makungu yose rero yamaze kumuhemukira, amaze kubona ko ari cyanke, yamaze kumukumira. Urumva ubu rero igisigaye kuri Kagame ni kumukura ku butegetsi, kandi inzira yakore inzira umugambwe w'inkotanyi wakoresheje mu gukura ku butegetsi Habyarimana, niyo nzira amakungu azokoresha mu kumukura ku butegetsi Kagame, kandi sizotangara n'abanyarwanda muzotangara. Ubu n'ubutumwa ndabahaye, musengera igihugu cyanyu, muhanure uwo perezida wanyu atumva. Burya bacu mugari mu Kirundi ngo ikinyoma kimara umunsi ntikirara. Yaritwaje ibya genocide, aritwaza ibinabiriya, aricisha abantu, arafatisha abantu, atanga imitahe mugabo amakungu. Kuko nabwiye ngo bacu mugari mu Kirundi ngo ikinyoma kirirwa ntikirara. Nubwo ngo ikinyoma cyaririwe, arahenda arakamisha abo muri leta ya Habyarimana, yabona ko bamubangamiye, arabicisha, arabafatisha, arabatangira imitahe, arakamisha, aregeranya amadolari yitwaje genocide na burya buri bwa genocide. Mugabo urabona ko amakungu cyo tubabwiye ikinyoma kirirwa ntikirara. Urabona ko amakungu yamaze kubimenya rero, amaze watoboka umugabo ariko ariyorobeka yitwaje za genocide n'ibindi. Mugabo n'umwicani kandi n'inkozi y'ikibi, ubona ko batangiye kumufatira ibihano, ko batangiye kumukumira. Urumva uyu bisigaye bizomukurikira ntibizomworohera. Kiravuze inzira nziza nuko yosaba imbabazi hama kabiva muri ubugeso gutera inzigo, gucanishamwe abantu, gutera inzigo mu bihugu bibanyi, gucanishamwe abantu. Urumva ubugeso bubi cyane. Urabona ko nuba aheruka guhenda leta y'Ubuganda kuyinziza mu bitayiraba. Urabona ko Muhozi yamaze kuba convaincu, General Muhozi atwara igisirikare cy'Ubuganda yamaze kuba convaincu, agomba kumwinjiza mu bibazo byo muri Kongo, mu gihe Ubuganda bwari bubanye neza na Kongo. Mugo Ubuganda agomba kubwinjiza mu bibazo bya Kongo. Uruna General Muhozi agize imisi agendera Kigali, ejo bundi inyuma y'ingenda agize imisi muri Kigali twagiye twumva atangaza avuga ngo bagomba gutera ngo Kongo. Cyawiyumviye bagomba gutera Kongo, batere ngo ahantu bita Bunye, ari hano akarere gahana urube n'Ubuganda kitwa ngo Bunye n'abari Bunye, bashaka kubatera. Urumva bataratangura kugiranira imigenderanire na Kagame, ibi bintu izi mvugo za Muhozi ntizari bwabe. Izi mvugo zitanguye aho leta y'Ubuganda itanguye kugiranira imigenderanire na leta y'u Rwanda. Kandi umenye ngo leta y'u Rwanda leta y'Ubuganda burya ntizacana waka. Wibuke ko no mu myaka iheze bigeze kugariranira n'imbibe, baraba basi badasanzwe. Mugabo urabona ko yongeye kubahenda abiza muri systeme yiwe. Urabona ko ibi bintu ari bibazo bikomeye, kandi leta y'Ubuganda itavuye inyuma ya Kagame, ibibazo biriko birashikira u Rwanda byo gufatirwa ibihano. Mbere vision ya Belgique, kuko urazi ko Belgique ariyo yafashije Kagame kubishira ku butegetsi. Mbere vision ya Belgique ni ukumukura Kagame ku butegetsi. Babwire Kagame azogwa ku butegetsi na Belgique. Buryo uzosubirira Kagame, Belgique yaramaze kumutegura, arahari. Kuko iyo umuzungu, iyo amakungu amaze guseserezwa n'ibibi ukora, burya vision yabo ni ukukura ku butegetsi bagashiraho ubushobora gukora ibyo bashaka. Niyo vision rero amakungu afise, kandi urabona ko uwamaze guhagarara yitwa ko afitanye conflict nini cyane n'u Rwanda gushika no munsi n'igihugu cya Belgique. Kandi wazi ko Belgique ariyo nayo yafashije Kagame gushika ku butegetsi. Rero ukurero ni ku bintu bipanze, ku bintu bimeze. Ubusasanguzi bwanje bw'uno munsi reka ndabugereze ngaha, ndabugarukirize ngaha. Izo nizo nzira zibiri Kagame yakoresheje mu gukamisha
ico leta y'u Rwanda yishe genocide. Okay, nuko rero ikiganiro canje ndagari garukirize ngaha, nuko murakoze.